Ndasoko kuramutsa mwese mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Renaissance ndabaha nikaze muri ano makuru twabateguriye ariko tuyahere kuri zimwe mu nkuru yagize. Iyugagwa y'amashirahamwe amwe yakorera mu gisata c'ubutungane mu Burundi irahagaritse umutima umugambwe Sawanya Frodebu yo mugambwe ukemeza ko leta idashaka ko ayo mashirahamwe abandanya abona amanyanga kugwa mu gisata c'ubutungane bwamaze kwigarurirwa n'ubutegetsi. Amatungo nayo yabahunze igihugu ariko arafatwa nabi ayandi anyagwa n'ubutegetsi bw'u Burundi umunsi urizina azosubizwa abayanyazwe bishikirizwa na muganga Yohani Minani arongoye runani Senarede umwe mu batavuga rumwe na leta. Amatungo ariko arafatwa nabi n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Hanze y'igihugu naho turagaruka mu yavugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Felix Tshisekedi atavuga rumwe na leta yatahukanye intsinzi by'agateganyo mu matora y'umukuru w'igihugu. Reka nsubire nabifurize ikaze mu kanya n'amakuru twabateguriye mw'idonito. Ndasubiye kubaha ikaze kubona amashirahamwe amwe yakorera mu gisata c'ubutungane yugara ibiro vyayo mu Burundi birababaje abatari bake mu gihe leta yoyo ataco bigiye. Leonce Ngendakumana icegera c'uburongo mugambwe Sawanya Frodebu avuga ko leta idashaka ko ayo mashirahamwe abandanya abona amanyanga kugwa mu gisata c'ubutungane bwamaze kwigarurirwa n'ubutegetsi. Akaba bivuze nyuma yaho amashirahamwe abiri yarasanzwe akorera mu Burundi mu gisata c'ubutungane ariyo RCN Justice et Démocratie na Avocats Sans Frontières yugariye ibiro vyayo mu Burundi. Kurikira Leonce Ngendakumana akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Abo nibo bahora bafasha hirya no hino mu gukurikirana ibikorwa bimwe n'ibijyanye n'ubutungane, bagashobora gufasha abanyagihugu kubyumva, bagashobora gufasha abanyagihugu kumva amategeko n'amabwirizwa agenga iby'ubutungane, ingene iby'ubutungane bigenda. Mbere bahora bafasha no muri ibyo bisata by'ubutungane nyene. Ubutungane bwaramaze kuja mu minwe y'akagwi kiziziye ubutegetsi mu gihugu Burundi, kuko kwana tuvuga umugambo wose tukavuga ubutegetsi bwose rimwe na rimwe araturenganije bikomeye na rijya leta y'u Burundi muri iki gihe ikenye cyane ibyo bikorwa atabidoshobora gukora. Irakenye ku buryo ubu bari kubahiga n'amafaranga y'idukorwa duto bita amatora mu bana bato bari kubahiga amahera mu miryango idafise uko yifashe, itagishobora gufungura, itagishobora kwivuza cyangwa kuguza abana, itagishobora gutunganya udukorwa tumwe two mu buzima busanzwe. None ugende gute? Hari n'imanza zicibwa ngeshobora gushirwa mu ngiro kubera ko biciye akaba yaragije. Rero uravye sina leta ariko cyaba tuvuga ngo ni leta, ako kabina ariko ndavuga usanga koko ikikarabishinga sije by'ubutungane, sije by'iterambere, sije yuko abanyagihugu babana neza mu budasa bwabo, sije yuko intwari ya demokarasi mu Burundi ishimikiye intabamye amwe mbere ari muyagirizwa yuko mu bidavyegeranye byaba bishikirizwa mu manama ya rwego rwo mu ishami mpuzamakungu ni ruvyo gukurikirana n'agatakazi na muntu ko ayo mashirahamwe abifitemo uruhara. Urabona rero ko hari abantu benshi kandi b'abategetsi babivugwamwo bavuga bati abo bantu biraza gukora ibyo ni ba maneko niko babivuga. Ibyo byavuze cyane ariko burya muri kimwe cyatumye birukanwa icyo kirimo yuko baza bararaba ibintu mu by'ubutungane bitagenda neza, ibikorwa ukuca kuriya n'aba cyangwa n'abariya bakabigira uko bimeze. Aya mashirahamwe rero siyo yonyene yugaye yahora akorera mu Burundi, yose hamwe abaye atatu ashizemo nako Handicap International yahora ifasha abana n'abagendana ubumuga. Aya mashirahamwe yose akaba yagiye kubera yanse gushira mu ngiro bimwe mu vyo leta yabasavye na cyane kwisunga ibijanye n'ubwoko mu gisata mu gutanga nako akazi. Tubana n'amakuru twabateguriye. Leta y'u Burundi yamagarira impunzi gusubira mu gihugu c'amavukiro, aho kamo gategwa n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye agasaba ibihugu izo mpunzi zirimwo gufasha kugira ngo zitahe. Ivyo akaba bivuga yisunze ko hariho abarundi bataha ku bwinshi. Ivyo yabishikirije rero ariko abeshuza ivyo Yoweri Museveni yandikiye mugenzi we Petero Nkurunziza mu kwerekana ko amahoro yiraye mu Burundi. Kurikira Prosper Ntawugwamiye.
Le Burundi salue le retour massif des réfugiés. Uburundi burashima ugutaha ku bwinshi bw'impunzi bukaba buboneyeho akaryo ko guhamagarira abarundi bakiri mu mahanga gutaha kugira bafashe mu iterambere ry'igihugu. Nakaryo kandi ko gushimira ibihugu byose vyitanga muri uko gutaha kw'impunzi no gusaba ibindi bihugu kureka kuba intambanyi mu gutaha kw'abarundi mu gihugu cabo. Au retour des Burundais dans leur pays. Kone yaragera kw'impunzi zitahuka mu gihe mu Burundi hakirangwa ubwicanyi abantu bakaba babandanya no kubugwa irengero bivugwa na Bosco Kwishatse aserukira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Imahama ni mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bosco Kwishatse ati leta nibanze igarukane amahoro impunzi zibone gutahuka nawe nyene tumukurikire. Birababaje kumva yuko ashobora nk'umukuru w'igihugu kubwira abantu atahubwo muri muhunguke ni mutahe uno munsi amarira mu gihugu akira amarira uno munsi abantu baracapfa uno munsi abantu baracanyuruzwa uno munsi abantu baracicwa uno munsi nta gateka kazina muntu kari mu gihugu cy'u Burundi rero nibagarukana amahoro hanyuma hasigaye igihe amahoro azogarukira twese tuzatubibona hanyuma hazogera igihe abantu bazotaha. Tuwanari makuru twabateguriye mu makuru yacu aheruka twarabashikirije imyidogo y'ubutwara umugambwe FNL icuditse na leta y'Ibujumbura aho Jacques Bigirimana yavuga ko imbonera kure zibuza abanywanyi b'umugambwe wiwe kugira amanama mu mugambwe MSD bavuga ko bishikirizwa na Jacques Bigirimana ari gushaka gusamaza abarundi. Epitas Shemirimana avugira umugambwe MSD avuga ko Jacques Bigirimana na CNDD FDD ari umuntu umwe ivyo bishobora kuba biva ku itunganywa ribi y'uwo mugambwe ivyo ngo nibirabana ko abarundi muri rusangi kurikira Epitas Shimirimana. Ivya Jacques Bigirimana kumbure n'akagukiwe ivyo ntibiraba abarundi bose. Ivyo ni ngorane y'umugambwe CNDD-FDD kuko Jacques Bigirimana n'umugambwe CNDD-FDD si babiri. Mu gihe rero umugambwe CNDD-FDD ufise ingorane, mu gihe umugambwe CNDD-FDD ufise ibibazo, na Jacques abwirizwa kugira ibibazo n'ingorane kuko n'umunywanyi w'uwo mugambwe. Jacques Bigirimana ntatandukanye na gatoyi n'umugambwe CNDD-FDD. Uno munsi rero ko hashobora kubaho ibibazo hagati muri uwo mugambwe CNDD-FDD ko Jacques Bigirimana ivyo asezeranye na CNDD-FDD bamuhinduka ko Jacques Bigirimana impembo bamubwiye kuvya ari karakora vyo gucoza amakungu vyo gucafuza abarundi batayimuhaye ivyo ntibituraba kandi ntibiraba n'abarundi kuko bagira amanama batayagira kubw'iwacu ni tunganywa ry'umugambwe CNDD-FDD kumbure ritameze neza rishobora rero gutuma n'abanywanyi b'uwo mugambwe bagira ibibazo ko Jacques Bigirimana rero ashobora kugira ibibazo kubera izo ngorane ndagusiguriye zitunganywa ribi ry'umugambwe wabo CNDD-FDD ntaco bisa bisana nibibaza abarundi bafise kuko abarundi turabizi ko igihugu kiri mu ngorane abarundi turabizi ko bashonje abarundi turabizi ko bariko baribwa abarundi babandanya bicwa abarundi babandanya bapfungwa Jacques Bigirimana ntarahaguruka ngo avuge ko ayo mabi yose abarundi bariko barahura nayo uno munsi payabona avuga ko ibintu bimeze neza avuga ko bashitse avuga ko igihe cyo gutwara caba ari iki. Nabwiye mu camakezano makuru numwe mu batavuga rumwe na leta amatungo ari karafatwa nabi n'ubutegetsi bwo mu Burundi wosundi ni muganga Yohani Minani arongoye urunani Senarede ariko Jean Minani ntabwo babimutera kuko adakekeranya kw'ivyiwe bizokwishurwa atahubwo ababikora barahagabira akaboneraho n'akaryo ko kugabisha abagura ayo matungo kurikira muganga Yohani Minani. Ntibamenya kahise kubyo kabaye ntibabone ibyo yakahise ndikabigisha narabwiye abantu bose bari mu barafata ayo matungo na cyane abantu bari mu atwara ibintu nanabwiye n'abantu bansambure ni hotel jewe bari mu barakiza abo bantu bari mu atwara amatungo kuko bazovyishura nibidaheranwa
ubwa mbere mu matungo sa y'umuntu n'ay'umuryango bazomara imiryango yose ko mbona benshi bari mwafigira n'abuzukuru abandi bazogira abuzukuruza bazomara amatungo ntagenda barimo barihenda nkuze ahora avuga arira ngo namba baramutwaye inzu ya se ngo agiye kuyiburana none ko akivuga haci imyaka imenga 50 aracabivuga aracibuka ibyabaye haci imyaka 47 arimo aribaza ko ari umuntu azokwibagiwe ibintu vyiwe cankwe ibyo ari mwagi ubwa mbere na mbere konona koko gusahura no gusenyagura no guzeze kuko ajya amatungo n'amatungo y'abantu koko ngo ni n'amatungo y'igihugu uko yasenyura no gusenyura ibintu by'igihugu nibwo buzeze bwa mbere buzeze kwa kabiri ajya amatungo y'abantu n'amatungo y'imiryango s'amatungo y'abantu naho abantu hari ico barakoze niho ntaco bakoze gufata amatungo y'abantu kandi ababa bakihari no kwihenda ico gituma ndababwiye umuntu uri muragura ikintu c'umuntu ngo yarahunze gose hari umuntu uri murasenyura ikintu c'umuntu ngo yarahunze umenye kuzogisubiza baraguhenda uzogisubiza uzokishura none umuntu hari itegeko yuko atamuntu azovuga ngo ni leta yantumye azi ngo yamutumye ngo genda usenyura ikintu ca murundi akagenda iyo baguhaye itegeko ribi urajyanka nahambwira abanyamahanga bamwe baraja bagura ibintu biri mu kuzimu by'u Burundi amatungo y'igihugu amasosiyete amwe bafata batwara bagura ngo baguze bamenye ko ari mu arihena no ngo baguze Sosumo barashaka kugura Onatel barashaka kugura Regideso ntibagure bamenye yuko bari ngo barakodesha ko bazobaka amafaranga yo gukodesha bonga babasabe indishi yakababaro kandi ntibazobivamo bazoca bahomberamo bashaka bubireka kuko rimwe yagurishwa na leta itafise ahishingiye y'ibisuma nkabo bose bazotakaza bose kandi bazokwishura bose. Hanze y'igihugu naho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo atavuga rumwe na leta yatahukanye intsinzi by'agateganyo mu matora y'umukuru w'igihugu. Aya matora akaba yabaye kuwa 30 Kigarama umwaka waraye urangiye. Umugwi ujeje gutegura amatora wabitangaje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira ryo kuwa kane. Umwe mu bari bitoje batavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu ariyamiriza ibyavuye muri ayo matora. Tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavi. Felix Tshisekedi Chilombo arongoye umugambwe IDPS washinzwe na se wiwe Etienne Tshisekedi niwe yatahukanye intsinzi ku majwi angana 38.57% nkuko seni yabitangaje. Martin Fayulu yari yahagarariye unaniramuka niwe yagize kabiri ku majwi angana 38.84%. Ubwa gatatu haje Emmanuel Shadari yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi ku majwi 23.84%. Urongoye umugwi wigenga uje gutegura amatora yatevye ijoro rigeze hagati yo kuri wa gatatu rishiru wa kane aratangaza izina ry'uwatsindiye ikibanza c'intebe y'umukuru w'igihugu. Biratangajwe by'agateganyo ko atowe kuba umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umushinga ntahe Tshisekedi Chilombo Felix. Martin Fayulu yari yatanzwe n'urunaniramuka ngo aruhagararire mu matora y'umukuru w'igihugu, akaba yanashigikiwe na bamwe mu bihangange muri politiki yo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka Moise Katumbi na Jean Pierre Bemba. Yamirira kure ivyavuye muri ayo matora. We wafata ko yaranzwe n'ubusuma butagira izina. Cette proclamation est le fruit des résultats trafiqués, inventés et fabriqués de toutes pièces. Ibi bitangajwe vyakorewe mu mugambwe FCC uri ku butegetsi. Ntaco bihuriye ko n'ivyavuye mu matora. Biragaragara neza ko ari ubusuma bw'amatora budakwiye kwihanganirwa kandi bushobora kuzana imvururu mu gihugu cacu. Bene wacu dusangiye igihugu. Turavye aho ibintu bigeze ntidushobora kwemera ko uko abanyagihugu batoye kutubahirizwa. Nico gituma twese dukwiye kuja hamwe tugahaguruka nk'umuntu umwe kugira twiyamirize ico kinyoma c'urongoye seni. Twanke ko amatora yibwa. Twanke ko ivyavuye mu matora bihindurwa. Abantu bose bamenye vy'ukuri ivyavuye mu matora. Na cane cane inama nkuru y'abepiskopi Katolika Senko
Congo n'ishengero ryitiriwe Kristo Église du Christ du Congo muhereye ku vy'abarorerezi banyu ntagereranywa baharuye turabasavye mumenyesha abanyekongo n'amakungu izina ry'uwizewe n'abanyagihugu turasavye ugwaruka amashira hamwe yigenga n'iyindi mihari yose iharanira ineza y'igihugu eka mbere n'incambwege zose zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo gufata mu ntoke uru rugamba bakarugira urwabo maze ivyavuye mu matora vyubahirizwe agateka kacu tugaharanire ndabisubiyemwo turiyamije twivuye inyuma ivy'urongoye mu Gwiseni Corneille Nanga yatangaje ko vyavuye mu matora. Ainsi, je le répète, nous rejetons catégoriquement le résultat publié par Monsieur Nanga. Kuva hamenyekanye ivyavuye mu matora abantu isinzi bashikiye uwatsinze bagaragaje akanyamuneza mu kwihereza amabarabara y'Kinshasa bongera bararundana ari benshi cane ahari icicaro gikuru c'umugambwe IDPS. Mwijambo ryiwe Felix Tshisekedi Chilombo akikujwe n'abanywanyi biwe yateye amashurwe Joseph Kabila Kabange yahora aramutswa igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Je sais que pour beaucoup d'entre nous ndazi ko kuri benshi muri twebwe bigoye gutegera ariko ndabivuga atabujyajya burimwo ndateye amashurwe Joseph Kabila Kabange ntituzongera kumufata nk'umukeba ahubwo tuzomufata nk'umwe mu bo twafashanije kugira ibisikanya ku butegetsi biciye mu nzira y'intwaro rusangi rishoboke mu gihugu cacu. démocratique dans notre pays. Igihugu c'Ubufaransa kibicishije ku mushikiranje w'imigenderanire n'ayandi makungu kiravuga ko itajya umunwa kwayo matora yagenze nabi. Jean-Yves Le Drian yagize ati ndabona ko ivyatangajwe n'umugwiseni bidahuye n'ivyo twabonye ahatandukanye herekana uko amatora yagenze nk'inama nkuru ya episkopi yari yabiharuye yatanze ibiharuro bidahuye na gato n'ivyo. Martin Fayulu niyo vyagaragara ko yatsinze. Ku ruhande rwa leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Lambert Mende ayivugira akavugira n'umugambi uri ku butegetsi amenyesha ko batangajwe n'amajwi make baronse muri ayo matora ariko bakiriye uko umugwiseni watangaje ibitigiri vyavuye mu matora. Ku vyerekeye ukuntu igihugu c'Ubufaransa kinebagura uko ayo matora yagenze Lambert Mende co kimwe n'umugambwe IDPS watsinze amatora ntibaca hirya no hino mu gutera ivyatsi iyo ngendo y'igihugu c'Ubufaransa yo kwivanga mu itunganywa ry'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bagize bati amatora yabaye mu gihugu ca Kongo ntiyabaye mu gihugu c'Ubufaransa. Martin Fayulu wabo aragenda yitoze mu Bufaransa. Inama nkuru ya episkopi isanzwe ifise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'ico gihugu yamenyesheje ko ivyatangajwe n'umugwiseni bidahuye na gato n'ivy'abarorezi babo bari baharuye ariko ngo barakiriye uko amajwi yatangajwe vy'agateganyo no mu gujenje gutegura amatora seni. Ni sentare nkuru yubahiriza ibizo shingiro izotangaza ivyavuye mu matora burundu. Ikirangamisi cahindutse gato kuko inyuma yaho gutangaza ivyavuye mu matora bicerewe imisi 3 ubu iyo sentare yubahiriza ibizo shingiro itegezwa kuzoba yatangaje burundu ivyavuye mu matora hatarenze igerekezo rya 15-0. Thierry Bigirindavi tumukengurukire n'ahantu cyo sozera makuru twako turabashikiriza naho butaha.